Ndasubiye kubaramutsa kandi ubu naho turabire hamwe ibintu bigize Royal Q dushobora gukenera muri trading yacu kugira utahure umenye ivyo urimwo niyo bija n'ibiva ukabanza ukamenya mbega Royal Q igize n'ibiki ntegerezwa kuronkamwo no kumenyamwo bikenewe muri trading yanje. Bwa mbere na mbere tubanze twinjire muri Royal Q ubwayo ngiyi murayibona mwese urayinjiramwo ariko turindire connection ukinjiyemwo ushikira ngaha kuri home sivyo kuri home rero bwa mbere na mbere ho ukeneye kumenya ko kuri home ariho hari amacoin ukora amacoin ayose in list y'amacoin iyi list y'amacoin yose ubuzi yuko ari ibintu ushobora kugira ariho hari amacoin yose n'amacoin aba ari muri Royal Q kamenya ko muri home ari uraba amacoin yo gukora uti mbega ngomba nkora coin yihe niyo winjiramwo mu gutuma robo utuma coin uciye muri robo nyene hanyuma ukamenya ko ikindi ushaka kumenya ngaha muri Royal Q ukamenya ko ugomba ikindi kintu kihari kinewe ni IPA binding ahantu duca kugira ushobora guhuza Royal Q na exchange kanaka nimba ari Binance nimba ari Huobi nimba ari Bybit canke OKX canke KuCoin exchange yose ugomba gukora gutuma mo iyo robo uca ngaha muri API binding hanyuma igihe naho ukeneye muri Hoveni murabona Hoveni si iyo Hoveni details ni ukuvuga n'ahantu ubonera inyungu robo iba yakurungikiye mu gihe wayitumye iyo yarungitse muri exchange yawe ni ukuvuga murazi ko robo mu gukora trading ikorera muri Binance canke muri Huobi canke muri OKX ivanye naho wayitumye ni ukuvuga rero ihejeje gukora ibyo wayitumye wayibwiye coin kanaka igura ikagurisha ni ukuvuga iyo coin ihejeje kuyigura no kwigurisha ikaronka inyungu ikikwereka inyungu yarungitse muri Binance yawe ni ukuvuga rero izo nyungu zibonekera ngaha muri Hoveni uca uzibonera yose uyibona ryari igihe coin yawe ugiye kwirondera muri strategy umaze ko muri strategy ariho ubonera coin iri mu isoko ingene iba yifashe n'ingene imeze ingene iriko iraduga ingene iriko iramanuka eta yayo muri marché bibonera ngaha muri strategy muri strategy nibonera ni ukuvuga rero iyo ubonye muri strategy coin wawe wasizemwo itariyo ucuraba ngaha muri Hoveni ugaca ubona ati bwa bundi inyungu ya coin yazanye ingana uko hanyuma ahandi mukenera kumenya uzorondera uzokenera handitse reward details reward haza inyungu zazindi zavuye kuba winjije timu yawe abariko barakora musi yawe naho nyene siho zishikira irazikwereka gusa izo yarungitse muri wallet ya Royal Q kuko byose bishikira muri Royal Q kuburyo niyo zibaye nyinshi ukeneye kuzigira retrait uziroti uzikura muri wallet mugabo zirakwafishiza nka muri reward details izinjiye nyene zingana buri musi hanyuma ahandi hantu ho kumenya naha muri asset niyo nabwiye ko ari muri wallet ahantu hari ububiko bwa Royal Q aho niho ushira amafaranga igihe ugomba kwinjira ika 70 USDT yo ku active robo niho ya deposa kuko hariyo aho ushaka guca mu ku deposit canke mu kurotira hanyuma ni naho ajya magazi fees robo ikoresha iyo kurungikira inyungu muri exchange abo wayitumyeko niho amagazi fees abikwa kugira izo zirakatako USD duke bivanye ufite n'icyo twita transfer bivanye n'inyungu iba yakurungikiye muri soko uba wayitumye igacikurumikiramwo inyungu zawe iragendera katare duke amagazi fees rero twose katare tubizwe ngaho muri asset nizo nyungu zose zavuye kuri timu zivuye muri reward details zishikira muri asset hanyuma ahandi hantu ukeneye kumenya naha muri invite friend
invite friends. Aha ni ahantu uca kugira utore link iyo ushaka kwinjiza umuntu, gutanga inkuru, guha inkuru abantu kugira nabo bamenye gukoresha Royal Q muri trading yabo kuko ibarinda uruhombo. Uca ngaha muri invite friends kuronka link yawe. Ahandi hantu ukeneye cyane ni ahari mento. Mento arakeneye kuhamenya ibivugirwayo kubera ko niho wemereza umuntu gukurikirana, niho wemereza umuntu mukorana muri timu yanyu ko akubera nk'umuntu agufasha ibikugoye byose muri trading turiko turakora. Ahandi hantu ukeneye kumenya hakenewe cyane naha kuri plus, iyo ukazorongeramwo amakoini yagiye arongirwamwo kuri plus kugira amakoini baba bazanye nawe uyabone. Amakoini mashasha yaje ni ibintu bikeneye vy'ingenzi kumenya amakoini yagiye araza kuko iyo uyikoze ikije kenshi usanga irimo umusaruro ko ntibiramara igihe kinini iri kuri marché. Nuko rero mwondeye munkurikirana amakoini murabona ahari yose ari kuri home. Nabwiye ngaha muri strategy ntarandiriye yuko ariho ubonera eta ya coin uriko urakora. No kuvuga iyo wayikoze waje kuhituma robo yagiye mu isoko, ukibone ko yakoine yagiye mu isoko urabira ngaha muri strategy niho vyonda, kandi ni naho ubonera yuko yavuye mu kusanga tayirimwo. Uhabonera byinshi, ni n'igihe ushobora gustopa coin ukayihagarika ukasanga wise muri eta idashaka kuduga cyane ntimanuke, byose biba ngaha muri strategy niho ubonera. Ikindi ubona ngaha muri strategy byihutirwa, igomba gukora sere manuel na buy, ugomba kugura kandi coin je kwiseringa ku vya karobo igihe ubonye yuko robo ikuzana inyungu nyinshi, hanyuma inyungu mugabo ukabona yuko itarashika ku nyungu wayisavye, ariko ukashobona ya coin ikwiteye isubira inyuma, za nyungu ikwisubiza inyuma. Muri ico gihe ugire sere manuel uca ngaha nyene muri strategy. Aha niho gumuca, ni nko ugomba kongeramwo amafaranga kuvuga uti no coin mbona iriko iraduga kandi amafaranga ariho kuri balance ndayafise reka ndayajutemo. No kuvuga naho nyene ugomba kugira buy kandi ngongeramo amafaranga, uca ngaha nyene muri strategy. Naho ingenzi ahandi rero ushobora kumenya ibivugirwayo kenshi ni ngaha muri mine. Ngaha muri mine ushobora kuhaca ugira ugomba gufuta konte yawe ya Royal Q, ushobora kuhaca ugomba kuraba team ufise ingene ingana, ushobora kuhaca ugomba guhindura ururimi ino Royal Q ikoreramwo, ukavuga uti ngomba gusha mu Gifaransa cyangwa ngomba gusha mu Congereza. Aha muri mine hose niho uca. Ushobora kuhaca ugomba kugira gushiramwo mot de passe de retrait na nyene kugira ubironke byose. Uca ngaha muri mine niho wanza guca kugira ushike aho hose ukeneye guca. Ushaka gushira mot de passe de retrait, ushaka gushiramo sécurité muri Royal Q Google Authenticator, igihe ushaka kubona team ufise ingene ingana, igihe ushaka guhindura ururimi rw'Royal Q irakoreramwo, byose uca ngaha muri mine. Nuko mwondeye munkurikirana tuzobandanya twiga vyinshi kugeza dushitse mu kufita ico bita liberté financière, amafaranga akwiye. Kuko murazi ko Royal Q yaduhaye ikindi kintu gituma tuzokorera imiryango yacu n'igihe muzaba mutakihari, ugasanga ico wakoze ubwa mbere gitumye umuryango wawe wandanya ubaho neza. Murazi neza yuko umaze gushaka kuri V6 ukaja kuri V7 ubugeze ku rwego rw'uko Royal Q iguhemba nk'umupartenere wayo. Ni ukuvuga naho utaba wakoze uteza kuronka idolari 3,500 buri kwezi yinjira kuri konte yawe, Niyo mpamvu kizira yuko Royal Q uyigura yundi muntu yaguze, kuko kugura Royal Q bisaba ko ufise email yawe, kandi email sekirize yanditswe kuri email yawe, ukubaka ibintu bigumye kuko bizokuviramwo vyinshi kandi byo mu buzima buzoza n'igihe utakihari. Umwana wawe ntazavuga ikibazo ngo atakaze ibyo yari kuronka kubera ko utabitanguye neza cyangwa uvyubake neza. Nuko rero mwandanye munkurikirana, yego turi kumwe sawa.